Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, kaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi haranegura abarundi barungikwa mu makungu ariko ntibagaruke guteza imbere igihugu cyabo. Biri mu ijambo yashikirije hahimbazwa imyaka 60 iheze Burundi buronse intahe yo kwikukira. Uno munsi kuri rino gerekerezo rya mbere mu Kakaro, televiziyo Isanganiro yakwizye umwaka ikora. Nuko rero tubashikiriza bamwe mu bayikurikira ivyo bashikiriza ku gihe muri ico gihe yakwije umwaka umwe iri ku kivi. Aya n'ayandi ni mukanya, sangwe ikaze. Kaze midonido jano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura abarundi barungikwa mu makungu ariko ntibagaruke guteza imbere igihugu cyabigishije. Evariste Ndayishimiye yabimenyesheje mu ijambo yashikirije hahimbazwa imyaka 60 Burundi bumaze buronse intahe yo kwikukira. Nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarisavye gushigikira Burundi mu ntambwe rigezeko mu iterambere. Ubu dukeneye abo dufatana mu nda, ntidukeneye abadufasha kuko natwe turashoboye. Urumva yuko rero nishira hamwe mpuzamakungu ONU naryo rirakwiye kuva hasi kugira ngo ridufate mu mugongo muri iyi ntambwe turimwo yo guteza imbere igihugu no gusubiza hamwe abarundi. Nico gituma kubera duciye ubwenge abarundi bize, abarundi tukaba dufise umutahe witunga kama, ahubwo twebwe dusaba abo tujana mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoroni. Ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abiza amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere. Tubandanye nano makuru, leta y'u Burundi yarafuse uburenganzira bwahawe ishyirahamwe Proserve bwo gutunganya no gukorera mu karere kadasanzwe k'ubudandaji ka Warubondo. Leta yagiriza iryo shyirahamwe kudakora ivyo yiyemeje. Bikaba byashikirijwe mu nama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu urangiye. Prosper Ntahogwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta. Kwigenekerezo rya 16 Rusama mwaka wa 2016, leta y'u Burundi n'ishiramwe Proserve barashize umukono ku masezerano yo gutunganya no gukorera mu karere gadasanzwe k'ubudandaji ka Warubondo. Kuva ayo masezerano ashizwe ku mukono, biraboneka ko iryo shirahamwe ritakoze ibyo giyemeje kuko ako karere gushika ubu ntigakora, kandi mu masezerano hari handitswe ko iryo shirahamwe ryotangura ivyo gutunganya ako karere inyuma y'amezi atarenga 3 ayo masezerano ashizwe ko umukono. Iryo shirahamwe ryaragabishijwe ryibutswa ivyo yiyemeje. Inama shikiranganje yari ihweje urwandiko rujanye n'ingingo zihuta zofatwa ku bijanye n'ako karere kadasanzwe k'ubudandaji. Haciye hashingwa ibi bikurikira: ubushikiranganje bujejwe ubudandaji nibuhagarika amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi n'ishiramwe Proserve kuko ritubahirije ibiri mu masezerano. Ubushikiranganje bujejwe ubutungane buzoterera muri ico gikorwa. Nyene kubaka isoko ahi Warubondo azogiranira amasezerano mashasha n'undi azoba yaharonkejwe. Gutegura amategeko agenga uturere tudasanzwe tw'ubudandaji. Ubushikiranganje bujejwe inyubakwa bwotunganya neza akarere ka Warubondo. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bufatanije n'ubujejwe inyubakwa be n'ubujejwe amazi bwotegura neza ico kibanza ca Warubondo mu kwerekana ishusho y'ingene ibikorwa bitandukanye bizoharangurirwa. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo vyashikirijwe n'inama shikiranganje, ayo masezerano yarafuswe ku igenekerezo rya 18 Ndamukiza mwaka wa 2022 kugira ngo ako karere gashobore gutangwa ku wundi yoba bishoboye afitiye ubuhinga n'uburyo. Kugira ngo ivyo bikorwe neza bisaba ko amategeko yofuta uko gutiza ishiramwe Proserve ako karere ka Warubondo. Turabandanya nano makuru, ibitero ubukene nyamukuru mu Burundi
bibonekera ukubura akazi mu bisagara ku bice birenga 63 kwijana hamwe no kubura isi ndimwa mu mitumba ku bice birenga 38 kwijana biri mu vyashikirijwe mu cegeranyo kikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu. Ivyo kubwo umuyobozi w'ico kigo ivyo biharuro bifasha abajejwe gufata ingingo gutunganya neza ibijanye n'iterambere. Ino nkuru tibaza Lidiga Himbari. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo c'ivyavuye mu matohoza kubijanye n'ingene abantu babayeho mu Burundi yerekana ko ibikuru bikuru mu bitero ubukene mu Burundi harimo kubura isi ndimwa ku bantu bataba mu bisagara ibiharuro bigera kuri 35 n'ibice 20 kwijana ukubura akazi ku bantu baba mu bisagara ku biharuro bigera kuri 22 n'ibice 10 kwijana ibiharuro by'abantu bagwara bigera kuri 11 n'ibice 20 kwijana. Ico cegeranyo cerekana kandi ko ibindi bitera ubukene mu Burundi harimwe ibiza ibiharuro bikerekana 9 n'ibicindwi kwijana kutagira ibitungwa byo korora bigera kuri 3 n'ibicindwi kwijana hamwe n'ubuzima buzimbye byerekanwa kugera kuri 3 n'ibicindwi kwijana. Ndayishimiye Nikora umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu avuga ko ivyo biharuro biri muri ico cegeranyo bizofasha abajejwe gufata ingingo mu gisata kimwe kimwe ku gutunganya imigambi y'iterambere ry'igihugu. Ibi biharuro iyo bibonetse birafasha cyane gose kuko nivyo bikoreshwa muri ya migambi yose itegurwa iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko bica byerekana novuga ishusho ry'iki gisata rimeze gute aho kogwiki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza canke nimba rimeze neza gisununure kurusha abajejwe rero guca bategura imigambi baca babikorerako kugira ngo bategure imigambi yerekana ivyokogwa kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza. Ico cegeranyo kikaba cakozwe kubijanye gukubaho neza ko abantu mu Burundi ukuronka ivyankenegwa uburimyi n'ubworozi hamwe no guhanahana amafaranga biciye mu miryango. Kikaba cakozwe kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2020. Tubandanye nano makuru bamwe mu bakurikira televiziyo Isanganiro barashima intambwe igeze ko haba mu makuru bashikiriza ndetse no mu biganiro. Olivier Nkurunziza harongoye umugambwe Iprona abona ko abasaba abayiserukira bobandanya bategura n'ibindi biganiro. Ubwa mbere twagira tubakeze tubifurize isabukuru nziza y'umwaka wose radio televiziyo Isanganiro iri kirakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko umwaka wose nitwigeze tubura ikiganiro n'umunsi n'umwe. Ikindi naco twabamenyesha nuko ibiganiro byanyu ari ibiganiro byiza dukunda ko haraba ko ibiganiro bikomeye mukunda guciraho bya politike kunama biba byagizwe n'amakuru ndamaze kubona yuko aba mu gihugu cyose muri tabakani bukagira ku mwaka rero mufise ntimwocika inkokora ntimwo mubandanye ndazi ko muzotubwira n'izindi programa nziza n'ibindi biganiro byiza abantu baguma bacako baraba kumbure hari ivyuma byinshi mutaba mufise kumbure uburyo bwo kuduga mu gihugu cyose kugira murondera inkuru hose ariko nizera ko uko buryo buzogenda buragenda mufise ibiganiro byiza dukenguruka rero turabateye intege na cyane cyane duhamagarira abarundi tubibutsa ko radio televiziyo ya Isanganiro iriho televiziyo yabikora. Mukurangiza ano makuru umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaraye umubonano userukira papa mu Burundi Musenyeri Dieudonné Donatu hari kuri uyu wa kane. Umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moise Nkurunziza amenyesha ko mu vyabo bategetsi bayaze Musenyeri Dieudonné Donatu yemeye ko Vatikano izokwama ifasha u Burundi. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yakiriye kandi uhagarariye papa hano mu Burundi aho yamenyesheje nyakubahwa umushikiranganje wa leta y'u Burundi ico idini katolika rifasha u Burundi. Murabizi neza yuko nivyo rirafasha abarundi mu gusenga ariko risanzwe rifasha no mu iterambere
yamumenyesheje yuko Eglise Catholique hano mu Burundi murazi yuko atari ya vuba ko rero ifasha cyane cyane mu gisata c'indero ko bafasha kandi mu gisata cyo gutsimbataza ingo n'imiryango mu gisata c'amagara y'abantu eka no mu gisata cyo gufasha impunzi zaba iziri mu gihugu canke iziba ziri mu mahanga ziba ziriko zifuza gutaha. Yamenyesheje rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ko gushika n'ubu iyo Eglise Catholique yiteguye cyane kubandanya ikorana n'u Burundi kugira ngo abarundi n'abarundikazi boroherwe mu mibereho yabo bisunze Imana kandi bongere bateze imbere ingene babayeho. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Abandi dushimiye ni bagenzi bacu bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro badufashije kuyatororokanya. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.